ni igikorwa gikomeye cyane cy'akataraboneka kigiye gukorerwa mu Burundi kuva uburundi buremwa. Majamu make ni anti stress. Aisha Classic Organization ni anti stress y'imitwe y'abafise stress. Aisha Classic Organization imekuja kwa ni sauti, imekuja kupangusha machozi wale wote waliolia kwa muda mrefu, imekuja kusaidia wale wanawake anaenda kwenye ndoa hajui hata anakwenda kufanya nini. Tunataka kuwapa nguvu wanawake. Unaweza kuona mwanamke iko na 500,000 kumkono, hizi franga nizifanye nini? Hana cha kufanya, hana wazo, anachukua pesa yote anaenda sokoni, anauza mavazi, anauza nguo, finish. Mungu ametupa akili sisi wote na tunaweza, wanawake tunaweza, na tutatumika. Si kwamba tunatumika Burundi tu, tunatumika East Africa. Tuko na Tanzania, Uganda, Kenya. Tutakuwa tunaenda hapo, tunafanya masemina, tunatumika nao wote ili kufikisha hili jambo Afrika yote, wanawake wawe na nguvu. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia wanawake, na tunapenda wanawake watusupport, waje wajisajilishe, wajiandikishe, tutawafanyia kile ambacho kinastahili. Yes, bakunzi ba Kings Family TV Burundi, nkuko bimenyereye rero ndi mucara neza na neza atwagiye kurikirana ibikorwa bya Aisha Classic Organization, aho agiye kwitaho cyane novuga ku ruhande rw'abigeme n'abantu b'abagore, aho tuzaniye n'ibintu abantu bazo bafise ingorane, bazo bakeneye nk'abapsikologe canke ibintu bigiye bitandukanye. Yatwijeje ko agiye kuzohora adufasha kugira ngo abageme babeho batekanye bamerewe neza. Rero yari yaduhamagaje, cyo gituma namwe tubahamagaye kugira ngo mukurikirane ibi bikorwa uko bimeze. Rero reka tugeze twinjire indani kugira ngo dukurikirane canke tumwumvirize ico yaduhamagariye, na vyinshi ari ni wenyene aza kubitwibwirira. Yes, nuko reka twaramutse mwese mu byaro byanyu, bize neza yuko mumeze neza. Aisha Classic Organization ndetse kubufatanye cyane na CRDB Bank nkuko tubibona, ariko kandi imbere yacu hariho cya Classic mwenyewe, ariko kandi hariho na Isaac kuva muri PDA Classic, ariko kandi yongeye hagarariye na Isaac TV. Petete tuzaza kumenya byinshi hagati y'imikorane yabo, ariko tangure ni muco wa mbere kugira ngo tumenye icyatumye dukoranya hano, abantu tunamenyesha amakuru, hanyuma twarangiza twaza gushikira ku mwanya w'ibibazo. Twaza guhera Zidado Isaac TV. Isaac, mbere byose twari gushimira abanditsi n'abamenyesha makuru mwitabiye kino gikorwa cy'iteka cyo kugurura icese ikibanza nyezina Aisha Classic Organization hamwe nafasha Burundi bagiye gukoreramwo ibikorwa byabo. Ariko igikorwa nyamukuru no munsi ni kugira tuyage ku impamvu twahamagaje abanditsi n'abamenyesha makuru muri kino gikorwa. Je nitwa Isaac Manikura kure, nkaba ndumu attaché de presse wa Aisha Classic Organization, nkabajeje na communication bien sûr. Ariko rero ikindi naco bashaka rero tubabwire bimwe mu bikorwa bikomeye cyane Aisha Classic Organization igiye gukora, igiye kurangura hagati y'umwaka gushika kumbure mwaka wa 2030, vision 2020, vision 2026-2030. Ni igikorwa gikomeye cyane cy'akataraboneka kigiye gukorerwa mu Burundi kuva uburundi buremwa. Reka ndabivuga uko cyangwa se kuva tuzi ama organisation, ama association, cyo kwa bwa mbere jewe kino gikorwa ndacyumvise mu Burundi. Ati byo rero Aisha Classic igiye gukora nibiki? By the way, sigiteramo abesha makuru benshi bahamagaje babaza ngo ni show igiribe, ngo nabasani bagira hakigwe ni iki oya, ahubwo ni gikorwa gihurijwemwo abantu cyangwa se abadamu cyangwa abapapa, imisore n'inkumi zifise ingorane mu kibano. Reka nagisigure neza, hari abantu twicaye ngaha, twese turi ngaha twifitiye ingorane, twifitiye ama stress, twifitiye ibibazo muri twebwe atanyishu dufise. Niyo mpamvu muravye umuzungu cyangwa se technology yigeze uko bukeye uko bwije bagenda biyumvira inyishu ibibazo abantu bafise. Niyo mpamvu kera hakora bijya kamera binini, bakora udukamera dutoya kugira abantu boroherwe. Uwo hagena AI, hagena ChatGPT, ambaye umvuro ibintu byose byabaye simple, technology ikiraje bwo hejuru cyane. Bisigura rero muri rusangi ugenda buyumvira ibibazo abantu bafise.
Aisha Classic rero organization je nk'ishu ku badamu imisore n'inkumi bafise ingorane mu kibano babuze inyishu ni mu bisata byose. Reka nabisigure neza, n'abantu bafise ingorane mu kibano babuze inyishu mu bisata byose by'ubuzima bw'umuntu. Mu bisata byose reka mfate bisata nka bitatu bikomakomeye cyane Aisha Classic izohagararamo cyane. Igisata cya mbere ni counseling. Counseling ni kumviriza muri rusange byose ni counseling, ariko hanini rero ni gutorera inyishu y'ikibazo wowe ufise wabuze inyishu. Par exemple, twende umujene ndakeneye kugurura company yanjye, ndabigenze gute? Aisha Classic Organization ndagufasha kuguha idée, planification, plan d'action n'ibindi. Je ndi societe ndashaka ko ndandaza ibintu byanjye bishikira abantu benshi, ndabigenze gute? Aisha Classic Organization irabigufasha. Tubigora uko twabigufasha nuko byogenda uko. Ndafise ingorane reka rero mu kibano rero mu bene gihugu bato bato, ndafise ingorane. Je ndi umudamu ndubatse, ndi umusore nshaka kubaka, ndi umukobwa, ndi inkumi nshaka kubaka. Mbega bimeze urumva ndi mu ngorane z'urugo, duhere kuba maze kubaka, ndi mu ngorane z'urugo, je rugo rwananiye, umugabo je ngenda mwomo kingira nigire, uyu mugore yananiye kubera iki yakunaniye. Aisha Classic Organization iraguye uyo mwanya bakakumviriza, bakakwereka n'inyishu, bakaguha n'inyishu n'ikibazo ufise muri wewe. Majambo make ni anti stress. Aisha Classic Organization ni anti stress y'imitwe y'abafise stress. Abantu rero bose bafise stress muri rusange barahawe ikaze muri Aisha Classic Organization. Hazo hari imisi yo kubakira, kubumviriza, eka n'ubwo bitandukanye. Reka rero ndababwira ibintu bikomeye Aisha Classic igiye gutanguza ubu vuba cyane. Wanashima no munsi biruguruye cese. Icya mbere hariho conference débat izoba itariki 6 z'ukwezi kwindwi kwa Mungu ino ndwinyene turimo, aho CRDB Bank tubashimire cyane bafashe mu mugongo kino gikorwa, kino conference débat kugira umvirize murabe ngene gikorwa gitanguye. Uyo munsi lo 6 izo conference débat kwa Kenyezi barenga 300 bazuba bariko barigishwa, bariko barerekwa, bariko barashinga intahe, bariko baravuga ingorane muri rusangi bafise mu kibano. Kuko abakobwa gushona umwanya barakenga, hari ibintu tukibakengeramo. Kuko ari umuntu turumva neza yuko umukobwa atofatiye kamera ngo kamera n'ugushika umwanya ari abantu bakimize gusubira mazo mentality. Abadamu nivyo mu bisata bitandukanye Imana ishimwe, urabona ko barahagurukiwe, barateye imbere, bafise ama association, bafise ama cooperative, bafise ama organisation abashira hamwe. Rero kwa Mungu lo 6 zari umunsi mwiza cyane rero wo kubumviriza neza no kubigisha ingene bova muri izo ngorane. Ni problème psychologique n'umutsi wabo. Niyo cyo yo conference débat izo bigamije itariki 6 abadamu zo babona ni benshi, twaratumiye benshi kandi kwinjira ni invitation. Ukurumva ama invitation yaratanzwe, sikuvuga ngo n'amafaranga n'iki, ni invitation. Amafaranga invitation yaratanzwe. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, Aisha Classic Organization hano mu Carama rero tugiye kuza turatanga inyigisho n'ama formation kuri babadamu, kuri babakobwa, kuri babakenyezi, kuri babasore, kuri za nkumi zikeneye kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye. Icambere rero hazwariho inyigisho ku bakobwa, mumvirize rero zino nyigisho zgatangirwe nga hazwariho inyigisho ku bakobwa bari muri fiançailles. Gushika umwanya rero abakobwa ariko baribaza ati none umuhungu wanje ko dukundanye mana yanje ndamuhebe ariko arampenda, Starboy azondongora azonshira mu rugo cyangwa ariko arampenda cyangwa abandi bizogenda gute? Abakobwa rero inkumi zigifise izo ngorane Aisha Classic Organization babashiriyeho igisata cyawo, inyigisho gute umukobwa yokwi afete mu mico kama y'Ikirundi turabizi, utegerezwa kuba ufise turafise imico yacu turanga, ariko imico kiratituka. By the way, imico kiratituka, abantu bariko baratibanga. Abakobwa vraiment byarunyutse, umukobwa aja mu tinya nk'afise imyaka 12 ugasanga afise imyaka 20 agiye amanye n'abahungu barenga 30. None umukobwa nibiki
ico rero Aisha Classic Organization igiye gukora kufasha bano bigeme n'abigeme bari mu ma relation batabatahura ivyari byo kugira babereke inzira irashe muri ico gikorwa ni counseling. Ica kabiri abakobwa bagiye kurongorwa bagiye kugira mariage Aisha Classic Organization yarabateguye ico kibanza. Abakobwa bagiye kugira mariage gira urongore wateguye mariage asigaye 2 semaines asigaye 2 semaines 3 semaines ugire mariage. Aisha Classic Organization rero iraguhuye umwanya ugashika ngaha ukaronka inyigisho za avant mariage bayita avant goût ukaronka inyigisho zingene ugiye kubeshaho umugabo wawe neza. Nakari mu musulman Islamu barazi bya bintu mukunda kuvuga barazi kugisha ingene bafata neza umugabo mu rugo n'ibindi nizo nyigisho rero abakobwa bagira mariage kuko uro munsi nuko Imana birateye isoni ingo zacu ntiziramba. Urumva ubu umukobwa ararongorwa nyuma y'amezi 2 amezi 3 ngo yahukanye habaye iki cyawumva kumena ikibazo nukutaronka inyigisho za avant yo kurongorwa. Ico rero Aisha Classic nimwe mpamvu navuze ati je nka anti stress y'abantu bafite ama stress muri rusange. Ico ni cakabiri kizokorerwa ngaha. Cya gatatu abari mu rugo rero abarongowe rero bari mu rugo bari mu ngo zabo gasanga umuntu yibereye mu rugo abanye n'umugabo imyaka 10 imyaka 5 byaramurambiye abwaje umugabo wanje arinjira agasohoka kaza je ndamubonye sawa ntamubonye biramusha. Urumva yaramaze basi yarabadamu bari mu ngo washaka kubona gazi mibiri yaramaze kuyiplanta afite umugabo amubonye savata mubonye ntacyo bimubwiye. Rero abo badamu nkabo Aisha Classic Organization ije nk'umuti wabo kugira tubavure tubereke ati izo ngorane urimwo wokira. Si ivyo gusa ikindi Aisha Classic Organization izokora kumva abandi indi migwi y'abandi y'abantu izokwakira abantu bari batawe. Reka nababwira ikintu ubushakashatsi twagize twasanze abakobwa bidandaza abakobwa bakora akazi ko kwidandaza uburaya n'iki benshi muri bo barabuze ico afete barabuze umuntu abatahura baca bisanga muri ivyo. Afete ari umuntu asanga afasha ama decision ari riske mu buzima bwiwe kubera ko yabuze umuntu amwumviriza kubera ko yabuze umuntu amufasha kubera ko yabuze umuntu amukura muri izo ngorane. Losi juillet muzobona murashobora kuzokumva intahe n'izindi what abantu baracaba abantu birakunda ko bigenda ukumva umuntu yari ndaya ati je narazubura cyagenze gute. Aisha Classic Organization yarafashije how good birakunda. Rero umuntu iyo migwi y'abantu nkabo Kiswahili wanasema wajikati ya gatamaye bibi bacitse intege ubuzima bunumenga bashi bobo nabo gupfa gusa ntaco banze kuri nosi. Abo bantu rero Aisha Classic Organization izobakira mu gusozera. Aisha Classic Organization rero ngaha kugira ifasha abo bantu yabashiriyeho na musculation. Ahantu hazoba hariho musculation na massage féminine. Musculation na massage féminine uvyumve kintu tumvise ijambo massage abantu harabumva massage rero massage féminine bisigura ni musculation. Okay babantu usanga stress ashaka kugira agasport ariko gaza bigora mu stressa jengi kuri salle ya sport umenga harabahungu benshi ari iki arumva isoniki. Rero numwiherero abadada abamama connection kwiyagira ibyabo uhanahana ivyumviro ivyo. Rero Aisha Classic Organization yabiteguye ndibaza byose nagerageje kubivuga ariko ivyo byose aba bose mubona ngaha nabazofasha abatari bake mu bikorwa bitandukanye byo kubavura ingwara zo mu mutwe. Reka ndabivuga uko ni ingwara yo mu mutwe atari direct like yo gusara sinzi ko no gukoresha ijambo gusara kuko ijambo gusara ntirikivugwa mu Kirundi nabujijwe n'uwo mubwira umuntu ngo jya muntu yarasaze ariko ingwara yo ubugwayi bwo mu mutwe psychologique umuntu ariko aratembera ukibaza ngo arakome kume bwarapayutse yagiye kera. Ivyo rero ni ico ariko kandi twarabonye reka kubera yuko ngaha yuzuye abamisha makuru ba entertainment ibintu by'imyidagaduro musazwe mubizi yuko hari abantu batandukanye bagiye baragira ico kibazo cya traumatisme mu mutwe ugasanga kandi atanguye kumererwa nabi tuko turamuraba akacagirwamwo akarorero demana. Reka ntanga akarorero ku bantu bagiye birashikira ukabona umuntu nyene twese tumubona kandi ukanahura nawe ati yehe kabaye
none kabaye koma mutofata umuntu atararengerana kugira mu mutware yinjire kwa Roger cyangwa jahandi akiri hafi mu mutware mu ma organisation nkaya Aisha Classic bamufashe kwitahura faster kwitahura namwebwe muri ngatwe turi ngaha mumve neza yuko hari umuntu ashobora kuba yumva yuko mu mutwe afise ikibazo ca kitari kiragenda neza afise ibibazo byinshi afise ibintu byinshi muremere yemwe asho umuzigo nguyu muzoze mu bimuremeke ko byose azomenya ingene abiheza. Murakoze jewe ahanje dahijeje ibyo nibagiye bandi baranyunganira. Kwanza tunawaitisha hapa kuonyesha nafasi yetu ambayo itakuwa ndio ofisi zetu za Aisha Classic Organization ambazo zitaanza kutumika Monday ambao ni leo tarehe 7 ndio inakuwa wazi kwa ajili ya kusajili wale watu ambao watakuwa na matatizo. Ndio tunaanza kazi rasmi leo. Na kama nilivyosema na Jumanne tutakuwa tuko na hiyo conference table ili tuweze kueleza kwa kina kile ambacho tutakuja kufanya. Na pia nishukuru sana CRDB Bank ambayo imetusaidia sana kwa kusema ili jambo liweze kutendeka. Kwa kweli Mungu awabariki na tutakuwa pamoja nao kwa siku zote kwa hao ambao wametufanyia mazuri sana. Kitu ambacho nataka kuzungumzia kwa sasa ni kwamba Aisha Classic Organization imekuja kuwa ni sauti kwa wanawake. Imekuja kutoa mawazo kwa wanawake, msongamano wa mawazo ambayo mwanamke anahisi kwamba yeye hafai tena katika jamii. Basi Aisha Classic Organization imekuja kusimama kwa ajili ya mwanamke. Kwa nini asifanikishe katika maisha? Kwa nini awe na stress? Kwa nini aone kama dunia imekwisha? Na yeye ni mwanamke ambaye ndiye mama ambaye anazaa watoto na jamii ya kesho. Kwa hiyo sisi tunasimama na wanawake wote ambao wana msongamano wa mawazo. Hakitizami dini kwamba eti wewe na dini gani, hapana. Sisi tunapokea wanawake wote ambao watakuwa na hilo tatizo. Pia na wanaume kuna mtu ambaye atakuwa anawapokea ambaye ni dokta ambaye pia alisomea masomo vizuri na akaelimika ambaye tuko naye hapa na nitampa nafasi azungumze. Kwa hiyo Aisha Classic Organization imekuja kuwa ni sauti. Imekuja kupangusha machozi wale wote waliolia kwa muda mrefu. Imekuja kusaidia wale wanawake anaenda kwenye ndoa hajua hata anakwenda kufanya nini. Anapata elimu na kujua mwanaume ni nini na nitaishi naye vipi. Na ikiwa huyu mwanaume atamletea matatizo, Aisha Classic Organization itasimama naye kwa hali zote ili mambo yake yaweze kuwa mazuri. Kwa hiyo hii ni sauti ya wanawake ambayo imekuja kupangusha machozi wanawake wote. Na ni vitu vingi ambavyo tutavifanya sana sana hii maradhi ya kisaikolojia. Bimaana maradhi ya kisaikolojia ni msongamano wa mawazo. Unaweza kuona mwanamke yuko ndani lakini unaona anapenda kukaa peke yake. Wewe kama mtu mwanafamilia unajiuliza kwa nini huyu mwanamke anapenda kukaa peke yake? Jiulize hilo swali. Kwa nini yuko mpweke? Hapendi watu, sometimes yuko chumbani, sometimes yuko nje, sometimes hataki fujo za watu. Huyu mwanamke ana tatizo kichwani. Msongamano wa mawazo umemtesa, alafu hana nafasi ya kuexpress, kuambia watu na tatizo hili. Kwa hiyo mtu kama huyo sisi tuko hapa kwa ajili ya kumsaidia. Kumsaidia kwa hali zote, counseling, kumpa ushauri na kumweka sawa. Sababu gisi msongamano wa mawazo unazidi, gisi anazidi kuathirika katika mwili wake. Na mpaka wengine wanawake unaweza kumuona yuko anasema peke yake, kumbe ameshaathirika kichwani juu labda mawazo mume anamtesa, labda mapenzi, labda maisha, labda watoto. Hizo zote ni tatizo ambazo zinakuja katika jamii ambao Aisha Classic Organization tunaenda kutia nguvu kwa wanawake kama hao ili wasimama wenyewe kama wenyewe. Waweza kuona mwanamke amekuwa disappointed, mwanaume amemkataa ama amekuwa na breaking heart. Huyu mwanamke ule msongamano wa mawazo wa mapenzi utamuisha vipi ili aone kama maybe tomorrow mtapata mwingine mwanaume ambaye atanifaa zaidi yao. Basi sisi kama Aisha Classic Organization tuko kwa ajili ya mwanamke ambaye ana mawazo, ana machozi, moyo wake umevunjika. Tunamuita na kumsaidia ili aone kama hata kama nimeachika ama huyu mwanaume ameniacha, kesho nitapata bora zaidi. Yaani tuko kwa ajili ya kuwatia wanawake sawa. Sio hivyo tu, tuko na formation ambazo tutawapa wanawake. Kuwafunza kazi, kuwafunza maisha, kuwafunza business, kuwafunza hivi na hivi ili wapate maendeleo, to empower the women. Tunataka kuwapa nguvu wanawake. Unaweza kuona mwanamke yuko na 500,000 kumkono. Hizi franga nizifanye nini? Hana cha kufanya, hana wazo. Anachukua pesa yote anaenda sokoni, anauza mavazi, anauza nguo, finish. Hana tena hata
pesa ndogo ndani. Kwa sababu gani? Hakujua nifanye nini. Sasa Aisha Classic Organization inampa wazo hizi 500,000 wewe unaweza kuziona ni ndogo, lakini acha tukupe wazo ya kuzizalisha zikawa milioni 1 kesho. Ndio kazi ambayo tutaifanya kwa wanawake, kuwasaidia ili wasonge mbele, kuwasaidia kimaisha ili na wenyewe wasimama wenyewe kama wenyewe, kwa sababu hatutaki wanawake wazaraulike kama wenyewe hawafai katika jamii. Hapana, Mungu ametupa akili sisi wote na tunaweza. Wanawake tunaweza, tena tunaweza sana. Na hakuna mwanaume aliyefanikisha katika maisha isipokuwa nyuma yake pana mwanamke mweko strong, mwenye mawazo mazuri. Na ndio maana huyu mwanaume akawa strong akafanikisha katika maisha. Bimaana wanawake tunaweza. Na hatutaki kama Aisha Classic Organization tuone wanawake wanajiona kama hawawezi hali ya kuwa wanaweza. Kwa hiyo tutawapa mafunzo mengi tofauti, tutafanya masemina, tutafanya kila mtu ambacho tunakiweza, tuhakikishe kama wanawake wote wako vizuri. Pasina kutizama dini, ili naligusia, pasina kutizama dini. As much as ni mwanamke anakuja na anafanyiwa counseling kama wengine. Pia tutakuwa na massage. Kuna mwanamke ambaye anataka kurelax, iko na mawazo, labda kazini wamemvuruga, labda wamemfukuza, labda hivi nini. No, Aisha Classic Organization ndio maana tumechukua ofisi kubwa. Unaona kama hivyo, upstairs, downstairs, yani na juu na chini. Kuna chumba special cha kufanyia massage ya maneno wanawake wale wenye wana msongamano wa mawazo, kuwafanyia massage kwenye shingo, mabegani, ili asikie na relax, ajisikie kama she's okay. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kusaidia sana 80% wanawake. Sababu ndio wenye kuteseka, ndio wenye kudhalilika, ndio wenye wanaonekana kama hawafai. Sikusema kwamba wanaume tuweze kuwasaidia, lakini wanawake ndio pointi yetu kubwa sana kama Aisha Classic Organization, kuwasaidia kwa kila hali na mali. Na ndio maana tunatuma hii sauti Burundi nzima na nje za nchi waweze kutusikia kile ambacho tunataka kufanya. Wanakuambia Waswahili mkono mmoja hauvunji chao, si sawa? Kwa hiyo inaonekana kwamba tunahitaji support zao, umoja wao, nguvu zao ili tufike kwenye haya malengo. Na tutatumika, si kwamba tunatumika Burundi tu, tunatumika East Africa. Tuko na Tanzania, Uganda, Kenya. Tutakuwa tunaenda hapo, tunafanya masemina, tunatumika nao wote ili kufikisha hili jambo Afrika yote, wanawake wawe na nguvu, wasonge mbele. Hakuna vitu vya kuonewa. Pia Aisha Classic Organization itakuwa na lawyer. Lawyer ndo avocat kwa ajili ya wanawake. Unamuudhi mwanamke, unampiga, unamwonea au unamfukuza na watoto nje, ajua aende wapi, hali ya kuwa ulimuoa ni binti, leo umemwona shazaa watoto wanne unatupa nje. No, Aisha Classic Organization hilo italisimamia na huyu mwanamke atapata haki zake zote kama inavyostahili. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia wanawake na tunapenda wanawake wa kusupport, waje wajisajilishe, wajiandikishe, tutawafanyia kile ambacho kinastahili. On Monday tunaanza hiyo kazi, waje rasmi na kila mmoja atapata karte yake kama member wa Aisha Classic Organization na tutafanya vile tunavyoweza. C'est pourquoi des sessions d'écoute seront offertes à quiconque qui viendra toquer sur la de Aisha Classic Organization. On va exposer en exemple les problèmes que pose la vie, et souvent sur la santé mentale et d'autres problèmes de la vie courante, le dimanche 6 dans notre conférence débat qui va exhiber en long et en large la dimension de la santé mentale actuellement au Burundi, et étant donné que ces types de troubles sont causés par pas mal de défis que nous avons traversés en tant que Burundais, des guerres cycliques, des coûts socio-économiques dans notre pays, ainsi que les défis de la vie que nous sommes en train aussi de survivre. Mais on ne saurait pas penser à développer ces types de dimensions sans pouvoir parler, qu'il faut savoir que ce qui touche le corps touche aussi l'esprit, vice-versa. Les troubles de la santé se répercutent sur les troubles de la santé mentale se répercutent sur la santé physique. Il y en a des personnes qui sont actuellement en mauvaise santé physique parce qu'ils ont
survécu des problèmes de troubles mentaux. Il y en a aussi d'autres, vice-versa, qui subissent des problèmes physiques, donc la santé physique, qui aussi engendre les troubles mentaux. Je donnerai les exemples, par exemple, de maladies chroniques comme le diabète et les AVC. Dans pas mal de cas, ça engendre aussi des troubles psychologiques. En tant que journaliste, vous qui sont présents ici, il faut toujours penser à disséminer son message, car Aisha Classic Organization vient d'ouvrir une grande porte pour les personnes sans voix. Dans des milliers ruraux du Burundi, 80% des familles survivent grâce aux forces des femmes. Les femmes sont à 80% impliquées dans le développement socio-économique des familles. Et les hommes passent leur temps sur des ligaras, dans des choses qui n'amènent rien comme moyen de subsistance aux familles. Donc, c'est une occasion de faire une sensibilisation sur ces rare pour que chacun ou chacune prenne sa responsabilité. La santé mentale est quelque chose qui est incontournable. C'est l'esprit qui est en jeu. Et nous sommes dans un temps où l'addiction, référence ou bien l'abus aux drogues et d'autres stupéfiants font rage. Pas mal des hommes, parce qu'ils échappent aux responsabilités familiales ou bien l'élément aux responsabilités très intimes envers leurs femmes, ils se passent aux drogues ou bien d'autres produits fabriqués localement qui ne sont pas contrôlés. Ces produits qui rappellent les femmes marres de produits comme les gingembre et autres endommagent le corps et se répercutent sur le psychisme. Ici, c'est la faiblesse du corps qui est aussi, dans pas mal de cas, de la faiblesse de l'esprit. Donc, avec cette dimension de mettre le corps en accord avec l'esprit, comme on dit en latin, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. C'est ça que Aisha Organization vient faire. On va essayer de maintenir les corps de nos clients, on va plutôt maintenir les esprits de nos clients dans un corps sain. On va essayer d'équilibrer le mental et le somatique. Nous sommes ici, on va faire le mieux possible, mais grâce à vous, tout va être possible. C'est vrai, il y a tout simplement de telles interventions dans d'autres organisations, mais pour le moment, c'est une autre dimension. C'est vrai, il y en a pas mal de gens qui se passent à des chambres de prière, à des actions superstitieuses, à la sorcellerie ou autre, mais ce n'est pas le cas pour Aisha Organization. Je m'arrête ici, depuis là, on va en discuter dimanche. Merci beaucoup. Masaje tunafanya hivi, wanawake watafanyiwa masaje na wanawake wenzao, wako wa binti ambao wameshasoma kuhusu masaje. Unaona, tumeshawafanyia waisha practice hicho kitu, yani wanakijua, ambao ndio watakuwa wanasaidia wamama kwa kufanyia masaje. Majambo make ni massage feminine. Hapa kwa wanaume hatuna masaje ya wanaume. Ni masaje ya wanawake tu. Tena ni wanawake ndio watawafanyia. Cha tatu amesema kuchewerekana ishure akabazo ka mbere kumbura akabazo ka kabiri Dr. Radufashe. Akabazo ka mbere kubaza ngo mbega ibikorwa bizorihirwa. Nta kiguzi ibikorwa oriha ngo bishobore. Kuko uvuze ati Aisha Classic hagararire affaire yawe. Nk'urumva ko bafise na harimo dufise n'igisata ca juridique, umuntu arafise ikibazo mu rugo, ibintu byagoye birakomeye, mbasaba ko ubutungane bubijamwo canke kumufasha mu atari by'ubutungane mu bindi bikorwa bitandukanye. Hazubaho icitwa cotisation gusa muri ico gikorwa. Kuko none nk'ubu tuvuye ngaha tukaja mu Nyakabiga kuraba ico kibazo cyo afise kuyaga n'umuryango wiwe, hari umukobwa agira arongorwa ari ku muryango ntushaka gutahura yuko akwiye kurongorwa n'uyo muhungu par exemple. Sai kumishika kuri terrain no bice bigenda gute? Muce mugenda n'amaguru, faut mu déplacer, faut mu communiquer, faut ni moyen de cotisation plus simple ikazovunura icanguriye.
kuko nukuri tuje ngaho tubeshanye uvuze ko ama activité yakora 0,0000 tuba turibeshera quand même kandi urumva ko ari ibikorwa bikeneye ingufu nyinshi na communication rwo hejuru timbega mutwenteresa gute abatari abayisilamu bavyumve yuko kiri gikorwa atari cy'abayisilamu reka tube mu psychologue abidufashe ndibaza yuko ikibazo kijanye n'ubuzima n'ikirari kinini ni ikibazo kijanye no gutera imbere. La bonne santé c'est pas à l'affaire de l'église ou bien de y'umuntu ni affaire ya twese. Siko mwabonye kuri ya bannière handitse prevenir hano handitse ngo agir ensemble. Kubera wewe utsi kibazo kijanye n'ubuzima kijanye n'amagara yo mu mutwe niyo itoba birabonekera amaso y'abantu mugabo ibyo biza kwafekta abantu bose mu bantu. Niyo mpamvu abantu bose mu bana saba mizima Jesi ndi mizima ni ziragira mvugo nta pas musulman mugabo ndi la politique muri ikintu ni kwakira uyu muntu wese akwiye reka nce njya kuri kijya wahereye ko l'intervention psychologique ou psychothérapeutique c'est très cher, ça coûte cher. Kubera yuko ufasha umwanya wo gukurikirana umuntu no kumufasha mu magara si consultation ya imwe anamnese ibisanga ifisa marande arenza cyane. Rero ahubwo muhamagarira abantu batora amakarte ya Aisha Classic badere comme les membres. Kubera utazoba ari umumamwe bizomugora cyane guca kujya mu jyango. Mugabo aba yari umumamwe akaba zarariha ku cotisation bizokoroha ko ashobora kuronka les actions n'amavantage n'ama-intervention ya Aisha Classic. Niyo mpamvu tugende rero muri rusange dukorere hamwe amagara meza kuri twese n'amagara meza yo mu mutwe avanze no kushobora kwicara hamwe twese tukizire twese kukosa kazi, kuwa down, hivyo vyote. Na ndiye maana tukafanya vile vile, nikaenda Kenya. Kama Burundi tukaona watu tumeona na tunatumika nao na wengine watakuja. Lakini vyote na tutafanya nani ya kushirikiana na wengine manani. Swali la tatu sijui ilikuwa kusema kwamba tunaweza tukachanganya mafaili. Hapana. Everything is in order. Yani sisi tunatumia kwa program. Na ndiye maana Fasha Burundi ina wafanyakazi wa Fasha Burundi. Aisha Classic Organization ina wafanyakazi wa Aisha Classic Organization. Mtu anapokuja kile anachokitaka kwenye reception atasema mimi nimekuja kwa sababu hii na hii nataka hivi na hivi. Tunamjua, tunamtia wapi. Ikiwa ni Fasha Burundi, wafanyakazi wa Fasha Burundi wanamchukua mpeleka kwenye nani? Anaongea vyake na anasajilia. Ndio maana naona leo Fasha Burundi haijaongelewa sana. Siku itaongelewa sana ili ujue gaunda zake kawaida hivi. Opa ya wa journalist. Hiyo dokta ndio hiyo. Tunajua kama na wa journalist kuwa na press ni kazi na sana na press na boss. So we have a call. We call you. Tunawaomba na nyie muwe na hiyo kadi ya Aisha Classic Organization sema na tutumike pamoja. Najua tutakuwa sometimes tunafanya sessions kwenye ma TV yenu, radio na mtatuarika. So we need to work with you guys. Chukueni kadi. Asante.